Mimi Miley bamaze imisi bariko baravuga yuko yashoboye gutabana yavanye n'abagabo benshi ariko we nka Mr Kane uri kurumva ivyo bamuvuga ko canke ico bagira iki wo kungirira kwiki canke wo kongera kwiki Mimi Mhm. Mimi nivyo ni mukuru wanje muri filme nivyo ndavyemera Yeah. sivyo Mhm. ndavyemera ariko siwe mukinyi ndabirako Mhm. siwe mukinyi ndabirako afise acting yiwe Mm. nanye mfise acting yanje Yeah. sivyo Mhm. rero jewe mfise ukuntu nifuza kwa actinga Mhm. mfise umuntu ndabirako hariya Yeah. imbere Mm. nifuza gukina nkawe Mr Kane mu cinema data ni cinema cira munda niya cinema yamushikanye ahashaka gushika aho ndi uyu munsi ndahashimira Imana yeah ariko siho nifuza kuguma Mhm. sinaho nifuza kuba yeah ndifuza gushika kure hashoboka nivyo filme cira munda na filme data hariho amatafari yanshiriyeko kuri kariya yanje aho nari ngejeje yeah hari ivyo nungutse Dinoraski nawe yanyandikiye arambwira ati Turafa iragukeneye hari Yeah. filme dushaka gukorana ndavuga ati vyakweri Mm. ati yego turashaka koko gukorana nawe Mhm. nahise mbwira Joachim ico gihe ndavyibuka Mm. ati mon pote Turafa irankenesha ko dukorana filme Mhm. Joachim yarambajije ikibazo kimwe yeah Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. Everybody, my name is MC Goragoza, umutarambiko kuva muri Kings Family Burundi. Ni mtu subscribe kugira uzobandanye ubona ibiganiro ku mwanya agakintu tutakivegira. Behind camera turi kumwe na Joba. Mwitwe rukundo rw'abantu natuma amashusho abashika ko ameze neza amajwi aza ameze neza. Mu bwami bwa Kings Family Burundi nkuko twabibemereye turasubiye kandi turagarutse n'umukinyi wa Mareresi wanyine wacu mu Burundi mwitwe Elisa Kwizera niyo amazina novuga umuryango wamuhaye mwitwe Mr Kane canke X level yes reka ndamwakire aturamukiza ko aradukurikirana ndetse anatubwira ati mbega umunsi wiwe no munsi wazindutse gute kat yeah thank you thank you MC Goragoza yeah merci beaucoup mwakoze kunyakira mu bwami bwa Kings Family yeah amangira ko ndanabaramutsa nizere ko mwese mumeze neza ndavuga abakunzi ba Kings Family abakunzi ba Mr Kane abakunzi ba Major TV n'abakunzi ba filme muri rusange yeah n'abakunzi bose basanzwe badukurikirana bose yeah n'abakunzi bose ndabaramukije nizere ko mumeze bien ego kazere mu bwami bwa Kings Family Burundi turi umuryango ukundana turakunda abakinyi mu mafilme kenshi namwe bwo muko muratera imbere tuba twifuza cyane ko tukama tubabona na thank you n'ibintu natwe bituryohera man yeah. Ariko imbere ko twinjira mu mwandiko neza na neza nagomba udusangitse hari amazina menshi X level Kwizera Elisa Mr Kane ayo mazina yose yaje gute byatanguye gute kugira asho kwitwa Mr Kane kugira asho kwitwa X level oya man kumbure na Kwizera ryo bajyaje ubwo muri vuga nabi izina ryane X level Elso level ya ni Elso level ni Elisa Kwizera navuga ngo izina Elso level ryavuye muri Elisa ya nako kantu ka L hamaso level urumva yavuye muri Elisa ya hama nyuma haca haza Mr Kane ayo yose nyuma yo kuza yaherejwe n'izina Mr Kane kandi nizera ko narindi izina rizoza hejuru y'iryo nanini nizohindura n'iryo nyene man ariko warumbajije ngo ryaje gute izina Mr Kane ntabwo ari je nagiyise usibye ko jewe iryo nari niyise ari Elso level iryo nako ndakubwira muri kariya yanje natanguye nitwa Elisa hama mu nyuma ndakurikiza Elso level Elso level ni naryo ryafashe igihe kirekire ndiko ndakoresha mu matimu yose nagenda camwo ariko nyuma maze guhura n'umudirector wanje Joachim Anthony nibwo
yaje kumereza izina rya Mr Khan. Yeah. ariko ngomba udusangize gatoya utarahura na director wawe Joachim Anton, mbega byari byifashe gute kuri Mr Khan? Bo bwari ubuzima bugoye, ndavuga mu gisata cha film Yeah. muri career yanje. Byari ibintu bitoroshe pe, byari ibintu bitoroshe. Twarakora filme ariko ukabona nyine ni za filme ukora wibikira, ukabona ni za filme ukora wirabira n'abagenzi bawe ngaho. Yeah. Za filme ukora n'abavyeyi nibanazirabe. N'abaziravye bigasaba yuko ugira ikibanza kubinginga ukabahereza. Ariko nyuma naje guhura n'umugwi ukomeye Major, famille yanje ya kabiri. Dutangura gukora ibintu by'amateka. Tukiri ngaho nyene washotse uva ngaho nyene ushika muri Major canke hari izindi timu kumbure wagiye uracamo? Bo je novuga ko naciye mu migwi ibiri gusa. Nyuma ndi kuvuga hataraza Major, naciye mu mugwi ibiri. Ushizemo no wa Major urumva ice bitatu. Yeah. Natanguriye mu mugwi witwa GGA, nsubira mu mugwi witwa TCA. Uwo rero uwo behind camera araza amateka. Wartel araza amateka, vema dufitanye amateka akomeye muri TCA. N'umutipe rakunda cyane muri uwo mugwi. Yeah. Yari mukuru wacu kandi yadukorera ibintu by'amateka. Yeah. Usibye ne ko ubuzima bwagiye buradutandukanya. Umwe yisanga mu gisata ca comedy, undi yisanga mu gisata ca serious movie. Uyo Wartel urumva yaciye adukwepa acagenda gukorana ba Mutima muri Comelia. Hama natwe tubandanya muri filme ziri serious. Yeah, nuko rero ukimara wavuze ati warashoboye guca mu mutima zigera kuri zibiri utarashika ava yuko ushika muri Major. Ngomba kumenya byaroroshe cyane ko ugo rugendo ushobora kurumara bikoroheye? Oya ico gihe ntabwo cari coroshe man. Nakubwiye ati cari igihe cyo kurakora film uzirabira. Cari igihe cyo gukora filme utazi iyo yitwara. Cari igihe cyo gukora filme ukayikora ugashiramwe amafaranga. Gushiramo amafaranga menshi n'ibiju vuba byari bya kera. Yashira amafaranga ukayashiramo koko ariko utazi ko utanabona ko nashobora kugaruka. Ahubwo arayashiramo kubwo gukunda igikorwa ukakora filme uzi neza ati ibi ndiko ndabikora abantu babanze nyine baze baramenyera. Hanyine ubanze wifatire ufata abantu nyine bakwegereye. Nuko rero ntivyari vyoroshe ariko Imana yarabidufashije. Twaciye amasirago menshi menshi atandukanye man. Twaciye amasirago menshi atandukanye. Ububizi uri kurakora ikintu utabona iyo kigana niba vyoroshe. Ariko kubwo gukunda igikorwa, kubwo gukunda umwuga, kubwo gukunda impano yawe tubigumamwo biragenda neza. Nuko rero uravuye muri uwo mugwi yose urageze muri Major. Muri Major ubisanzwe byari bimeze gute? Ni bande babakiye bari basanzwe bari muri uwo mugwi Major canke Major mwarashitse ucuratangura? Bo novuga ko nyuma yo kuva muri TCA nagiye gukorera muri watoto wa ATL. Watoto wa ATL novuga ngo watoto wa ATA twayikoreyemo na Angeli ndetse na Joachim. Yeah. Nyuma tuza kuvuga tuti reka twiyubake. Uyo witwa Joachim niwe yagiye aradutora. Avuga ati je vraiment nkeneye ko twubaka ikintu kinini. Adukura aho twari turi benshi atuzana tugira abantu 10. Mbo niyo vuga ngo niwe yabigizemo uruhara gusa ahubwo nuko twese twari tuvyumva kumwe. Avuga ati reka twubaka ikintu kizima. Twubaka timu y'abantu 10 twitwa The Tenors. Usivye ko iyo oye simora ndayikonta cyane cyane ngo ndayiharure mu matimu naciyemo kubera nta mwanya wamazemo canke na minsi yamaze iyo team yitwa The Tenors team. Ahubwo twara abantu 10 koko. Yeah. Jewe, Angeli, Keve 14,
Brighton Vika, Joachim Anthony, Jocelyn Jojo, uwitwa Arnaud, uwitwa Shemsa, uwitwa Chimene, n'undi musista umwe yaragiye Canada. Twari abantu 10. Twita 10 muri twebwe twita the tenors team. Ariko rero ni kwa kundi bakubwira ngo ni kwa kundi bakubwira ndakivuge gute sindi kubona ukunza kucita ariko uko twari 10 hagiye haravamwo umwe twisanga dusigaye turi abantu batandatu twubatse major turi abantu batandatu ariko nyuma dusigara turi batanu ariko nyuma dusigara turi batanu ngomba kumenya ngaha nyene Mr Kane na Jojo. Mr Kane kuri Jojo amufata gute? Bo Jojo n'umugenzi n'umugenzi kandi nkunda umugenzi nkunda umugenzi twavanye kure twakoranye ibikorwa vyinshi. Jojo no mufata nk'umuntu w'agaciro kuri jewe. Uwo mitwa nka mama kuko nawe nyene mu bigana agenda arakora akwitwa umwana wiwe. Sinzi ko kumbureho bimaze kubashikiye. Ayita umwana wiwe. Avuga ati je Mr Kane ni nk'umwana we wanje. Ni umuntu nareze muri filme, ni umuntu twabanye kandi cyane. Urumva? Wewe Jojo kuri wewe asiguye iki Jojo? Bo Jojo twarabanye pe. Twarabanye igihe kitari gito twavanye kure. Kera cyane filme tutarabona iyo zija, tutarabona iyo zigana. Bo kunyita umwana arankuriye. Aransumba mu buryo bw'imyaka. Mu buryo bw'imyaka. Ariko mu buryo bw'akazi, navuga ko mu myaka turayinganya. Rero simpakanye n'umugenzi kandi kunyita mama nibisanzwe mani ni mukuru wanje ujya kunyita mama c'est simple kunyita umwana sorry kunyita umwana c'est simple naco bitwaye nyene ni bien parce que nanje nyene je ndamwita umukolega ariko je ndamwita umukolega umuntu dukora akazi kamwe twumvikana duhuza ariko nitubite ku mwanya tugende gucatuza kutubandanya umwandiko. Mr Kane yarashoboye guhamagagwa mu mareresi agiye atandukanye aho yahamagawe nabono kwitwa aba legend muri film ndundi. Ariko Mr Kane ngomba kumenya ukimara kuronka apere canke aka message gakubwira ati Mr Kane turaguhamagara ngo vyakiriye gute? Bamamagara baguhamagaye muri nani? Muri Truafa. Muri Truafa? Bo Truafa igihe bamamagara ndavyibuka. Nari kumwe na Joachim. Barambwira bati Noraski niwe yanyandikiye arambwira ati Truafa iragukeneye hari filme dushaka gukorana. Ndavuga ati vyakweri yego turashaka koko gukorana nawe. Ndavuga nahise mbwira Joachim cyo gihe ndavyibuka ati mon pote Truafa irankenesha ko dukorana film. Joachim yarambajije ikibazo kimwe ati urabinezererewe kuja gukora muri Truafa cyane nkeneye umbwire uko bimeze. Nambwiye ati ni vyiza ni imwe muri company ikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ikora amafilm. Rero kumva ushobora kuguhamagara akavuga ngo dukorane igikorwa navuga ko ari ibintu ni ibintu vyiza kandi biryoshe ni ibintu by'agaciro kuri jewe parce que gukorana nabo ni ikintu kinini parce que ni ikintu kinini basigiye ni ikintu kinini basigiye rero navyo naravyishimiye ego no. Ukimara gushikayo bakwakiye gute nkuko wari umukinyi uriko urashobora gufata iyindi ntambwe
mbega wari ufise ubwisanzure nk'ubwo wewe wavuga ati je nanza kwisanzura ukunza gushika ubu biza kugenda uko uvuze ubwisanzure gushika umva ndashobora gushika ahantu dufate ndashobora gushika ahantu nza kuvuga ati je ninashika ajya ahantu ndaza gushika nsaba amazi umva basi ugiye kuraba ngo muhiri wanyu hari umuntu yaza uwo muntu wenyine akisukira amazi muga hari uwundi muntu haza bakarinda kumusukira amazi muri ico gihe Mr Kane byari bimeze gute muri 3-4 mbo icambere novuga ko sinari bwigere nja gutemberera umuryango wa 3-4 ryari ryo rya mbere ngiye gutemberera umuryango wa 3-4 kandi mu ndero umuvyeyi wanje yampaye canke abavyeyi banje bampaye nibigeze bama indero yo gushika ahantu ngo nisanzure nko muhiri wanje canke muhiri wacu indero bampaye niyo gushika ahantu ukicara ugatekereza ukareka abanyeneho bakakwakira so jewe sinashoboye kwisanzura naricaye ndatekereza ndarindira baranyakira banyeneho ariko nyuma yo kunyakira baranyereka neza ko nshitse mu muryango muri famille nibwo kuvuga ati reka nisanzure kuko iyo abantu bamaze gukorera kuri muri famille kwisanzura ni ngombwa hari ukuntu uri kurashobora gukina action babaguhaye reka ndayitwe action harimwo urafiringa iyo nani babaguhaye kuri Mr Kane nirihe banga koresha mbo icambere muri ivyo no gukunda akazi d'abord hamugatahura ivyo urimwo burya filme hari ukuntu ibidusaba gukoresha byanyavyo kandi ni nako tuba tugomba kubikora burya ugomba gukora scene ukayikora uzi neza ko ugomba ukore scene ukavuga ati ngomba nkine filme akenshi ivyo bintu bikunze kurangira fo jewe iyo ngomba nkine scene bakamati scene ugomba ukina imeze ukunuku muri jewe mba numva directement nifuza kuyinjira amatara naheza kuyimbwira nkatangura kuyumva nkayishiramwo bien kubyaza kuvuga action namaze kugira iki kuyishikamwo nkabibamwo vyanyavyo kugira ngo scene ryohe ni nayo mpamvu ubona rozi ya feelings mbo nk'abantu benshi banzi arabizi neza iyo ndiko ariko aransigurira scene akansigurira scene mbameze gutya kandi ndi kugerageza kuyinjiramo scene rero feelings zivaho nyene aza kuvuga action namaze gushika mu byo ngomba gukora mbega tukiri ngaho nyene hari ikintu cyo kimaze gushikira muri shooting uri kurakina ugasanga umukobwa baguhaye gukinisha wamufashe kugera yaho yumva nkumenga umva akakubarira ati winjiye cyane oya ahubwo kubwanje nuko ngomba kubikora ndavyatinga nk'ivyanyavyo koko parce que iyo turi mu buzima busanzwe nitwiregeza ahubwo twinjiramwe ahubwo twinjiramwo urumva kubisanzwe bega filme mu buzima busanzwe urumva bijya dukora mu buzima busanzwe nivyo tuba tugomba gukora muri filme nitugomba guhangika umuntu nitugomba kubahangika ariko hari ibintu twirinda gukora kugira ngo nidutiture imico n'akaranga by'igihugu cacu urumva ubundi filme ikugira ngo rema zana kijya kintu kiba mu buzima busanzwe ukizane ngaha rero ivyo birashika ariko nawe uwo muntu mba nahuye nawe akenshi nkunda guhura n'aba actrice canke aba acteur banyabo ku buryo je navyinjiyemo neza nawe usanga yavyinjiyemo neza ntayo usanga sene yaryoje ca wiyumvira nkuko baguhaye gukina na Fanny ko mwarakinye uri muri action ugaca umufata ijya feeling uza kumwereka mbega uba wibaza ko hajya Noraske atabibona abavuga ati uyu mutipe ndamubona oya ico kwanza yari nacemeye kuva umunsi amwemereye gukina film urumva
si ari umugore wiwe ya deja kwanza yamukunze akina filime sivyo Mhm. rero arazi nawe ico filime ivuga ya urumva rero kuri ico kubera ko atahura akazi ka filime uko kameze ya aho nashobora no kukivuga k'ikintu na kimwe Mhm. ahubwo Fanny bivanye nuko bazuri kuravuga umbaje ico kibazo siwe wenyene umbaje ico kibazo cyanibuke vy'ya plank igihe cyose iyo umbaje ico kibazo iyo umuntu wese ambaje ico kibazo mitandavyibuka ya so nuko Fanny iyo arakarakina Fanny atahura ivyo byari bari uca wibuka plank ariko ikintu utwimye uca wibuka mbo nashatse kuvuga ati cyanibuka plank ijya plank bankoreye hariya kwa Fanny ukuntu twariko turerekana nyene ijya sene ukuntu twoyikora ya ico nitukigarukeko sawa ushaka ukivugerwa abako baradukira nibo bipfuza kumenya byinshi byimbitse kuri Mr Khan ya mbo kuri ivyo je nibaza ni bake baba batabizi ni bake kuri ivyo oye abashaka kumenya ivyo oye vya mbo cyo cha plank zishaka tukigaruka ko ya nuko rero nuko mbameze nuko umuntu wese ari charactinga muri filme muri scene yose bamuhaye nuko bagomba kumenya ariko Mr Khan turakunze kumubona mu mascenario yo gufiringa kubira iki tutashobora kumubona muri action komba fise n'amakuru ko wewe goba muri nani filme ya action ubura umuhatari ya hatari kubiki none utarabishira hagaragara mbo si jewe ndabishira hagaragara ahubwo nibikorwa canke abankoresha batarashima kunkoresha novuga ngo buri filime yose nkina jewe ndayikina kubera ko ndayihawe je ndi muri company filime yose bazanye ngo dukine niyo dukina bitavuze ngo action twozikina twozishobora kuzikina kandi twozikina koko singaha gusa muri major ndetse no hanze ma filime yose abantu babivuza kunkinisha je ngenda gukina muri filime bamamagayemo si nk'umuntu yateguye filime ya action akamamagara amba ndi ready kuja kuyikina rero kuba nkinizo ni kubera ko arizo nizo ziboneka cyane ariko ahanyende genda kukubaza kandi kabazo Mimi Miley bamadimisi beko baravuga yuko yashoboye gutabana yavanye n'abagabo benshi ariko we nka Mr Khan uri kurumva ivyo bamuvuga ko canke ico bagira iki wo kungirira kwiki canke wo kongera kwiki kuri ico kuri ico na byinshi fise no shobora kukivugako kubera ko ivyo bavuga ninawo muntu niryo jisho ryawe urabira ko ushaka kuvuga ati ujya muntu niryo jisho ryanje ndabira ko kubijanye n'iki na film gute na film gute kubera gukinishije muri filme Chiramunda signifiko je ndamurabira ko none bisigura ko je ndamurabira urashaka kumwibaza ko kubera no mu best actor ndamwibaza ko gute koma je mfise umuntu ndabira ko bro mfise umuntu ndabira ko Mimi nivyo ni mukuru wanje muri filme nivyo ndavyemera sivyo ndavyemera ariko siwe mukinyi ndabirako siwe mukinyi ndabirako afise acting yiwe nanye afise acting yanje sivyo rero jewe mfise ukuntu nifuza kwa actinga mfise umuntu ndabirako hariya imbere nifuza gukina nkawe rero acting ya Mimi nawe burya afise acting yiwe sivyo yifuza kugira iki afise n'umuntu arabirako je rero Mimi urumva sindamurabirako pe ariko wari kunyishura kabato nenda kubajije nako nyene nega nakwishura hama kuri ico kintu ca cyo no bivuga ko nta kintu na kimwe mfise no bivuga kubera ko nta makuru jewe y'ukuri ndabifitiye ivyo bintu nta makuru y'ukuri ndabifitiye sinje ngaho ngo nibeshera ngo mvuge ngo abaye ngo baramubeshera ngaba nabo ngo bavugishije ukuri ngaba ngo vraiment ico naco mfise no bivuga kuko naco mfise ndabizi ego kugera uno mwanya Mr Khan izina aho rigeze nivyo gushima ariko ndakubaza akabazo ariko kanyuma
Mr Kane mu cinema data ni cinema cira munda niya cinema yamushikanye ahashaka gushika ahashaka no simvuga ushaka gushika kure ya nivyo nagomba ndakubwira uyu musi aho ndi ndahashima Imana kubera ko harutejo aho twarejo naho turi uyu musi biratandukanye cyane aho ndi uyu musi ndahashimira Imana ariko siho nifuza kuguma sinaho nifuza kuba ndifuza gushika kure hashoboka nivyo filme cira munda na filme data hari amatafari yanshiriye kuri kariya yanje aho nari ngejeje hari ivyo nungutse kandi vyinshi ndanabashimira pe nabashimira kuba twakoranye neza ni vyinshi jewe noshobora kuvuga ngo narungutse kandi ariko nabo ni vyinshi bungutse yanovuga ngo twese twarahanye so ni filme zankoreye vyiza novuga ngo ni filme nashoboye gukunda zaranyunguye abantu zaranyunguye abakunzi zarandugirije visibility yego Mr Kane habura iki kugira ashobore gukreya nawe YouTube yiwe dushobore kubona nawe ashobora gusore filme nawe nyene azipostinga ku rubuga rwiyo rwa YouTube mbo ndabishaka kandi ndifuza cyane ko vyo ariko bavuga ngo burya buri nkono yose ihira igihe uyu munsi kuba bitaraba reka tuvuge ko kwaruka Imana itarabishaka ariko igihe Imana yabishatse navyo bizoba kuko navyo ni bimwe mu vyo nkeneye ubu ndi muri major ariko rojunzo kwifuza kucreate YouTube channel yanje nzobabwira nibya ushaka kudusangiza imbuga zawe usanzwe ukoresha bako baradukurikirana ugira bagende gufyonda ama subscribe bagende gufollowinga hariya dusangiza imbuga usanzwe ukoresha zose ugira abako baradukurikirana bagikorera ico kiye MC Golagoza ndagushimiye kwanza ndagushimiye kuba mpamagaye umunsi twa turi kumwe tuko turiganirira ni bien ni vyicubahiro naganira n'abakunzi ba Kings Family imbere yuko ngera ku kintu c'imbuga agoma manze ndabiyibutse filme muri major dufise nshasha tugomba tusohore ubu vuba nyene vuba bwangu ngira mu mazimisi mubona ama post ariko arasohoka dufise filme nshasha tugomba dusohore muri major yitwa Who I Am ndinde ni filme nziza cyane filme novuga ngo buri muntu wese aziko amarira yiwe ari hafi nazo irabe ni filme yuzuye umubabaro filme yuzuye agahinda filme yuzuye uburyohe full message ifise vraiment inyigisho nyinshi cyane kuri buri muntu wese ikora kuri buri muntu wese buri muntu wese azoyiraba ndisiye ko ariho vyinshi azokuramo vyiwe bimwega ni filme ikora ku bantu bagiye batandukanye nawe ubwawe ni waja kuyiraba usanga harimo ivyawe ni filme twize ko ni filme twafatiye umwanya ukwiye mu buryo bwose kandi bushoboka so ndabatumiriye mwe murakora subscribe kuri YouTube channel ya Major TV YouTube channel ya Major TV mukore subscribe kugira ngo muzobe abambere mu kuyibona naho ndi kubwira bakunzi ba Kings Family nabakunzi ba filme ndundi muri rusange après yo ngaho ndanabatumirire kandi kuza ku mbuga zacu ku mbuga zanje ni Mr Kane Burundi wifuza kuja kuri Facebook page ni Mr Kane Burundi andikayo hama ufollowing uteze imbere umwana wanyu uteze imbere umurundi natwe dushike kure ni mwebwe abakunzi ba filme ndundi ni mwebwe muduteze imbere ni mwebwe mutugejeje hani namwe mutumanura na mandabivuga TikTok ni Mr Kane Burundi konyene IG ni Elisa Kwizera
ndibaza ko mwavyumvise. Yes, yali MC Goragoza umutarambirwa kuva muri Kings Family, ariko ndabibutsa gupfunda nanje subscribe. Nimba ugeje ikiganiro hano, hari abantu benshi bari mu bihugu byo hanze bamara ibiganiro bavuga ati je Mr Kane lazima ikiganiro gihere ndamuraba ni wagiheza ukavyumva cyumse ndya subscribe agakengera ugize urabona ibiganiro ku mwanya. Yes, naho gutaha.